Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese, ndayishimiye ubwoba bwamwishe, inyuma yaho yishize umwanya wo kwitoza, ikindi kandi agasubira akanka ko agatorwasa azokwitoza, Ndayishimiye yamenyesheje ko atagisinzira. Nibiki bitumye Ndayishimiye arara rwantambi akarara ahagaze atagisinzira? Nibiki bihangayikishije umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu gihe ariko arategura amatora, ariko arakumira agatorwasa ngo ntazokwiyamamaze mu matora, hama agatangaza ko arara atanasinziriye? Hari byinshi tugiye kubabwira muri aya makuru, harimwo n'amakuru y'umutekano, aho rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye avuga ko gusinzira vyanse. Ese niba umukuru w'igihugu atagisinzira yoba ariko arikeka ko nk'uko agatorwasa yabivuze ko azoja gufata inkoho akaja mu ishamba, yoba agiye kuzomukura ku butegetsi? Ese Ndayishimiye yoba afise ubwoba bw'uko agatorwasa nawe ashobora gukorana n'u Rwanda kugira ngo ashike ku butegetsi? Ndayishimiye ngo hari byinshi bimuteye icoba, muri ivyo rero aravuga ko hari ikinyamakuru Burundi Iwacu kirabandanya kubashikiriza nk'uko ikinyamakuru nyine kibandanya kugenda kibibashikiriza. Ubwaheze Ndayishimiye aherutse kuvuga ko atagisinzira bivanye nuko yikeka ko hari abashaka kumutera ko igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko, ngo yikeka ko gishobora kuba kigiye kumugabako ibitero. Mu nkuru zitandukanye twagiye tubashikiriza rero, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avuga ko yikeka ko nk'uko amakuru ariko aragenda abivuga inyuma, abivuga ko nk'uko rero amakuru agenda abivuga agenda adushikaho, ari ijambo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaba afise ubwoba, aho yatanguye kuvuga ko nyene hari ikintu gituma arara adasinziriye kimuraza ngaho ahagaze, naho atubahuka kwegeranya abarundi ngo bamutererere ivyiyumviro. Umukuru w'igihugu yishuye umumenyeshamakuru Lomega Lasse w'ikimenyeshamakuru Jeune Afrique agira ati: Bien sûr, puisque le Rwanda soutient équipe et entraîne le Red Tabara. Ndugaye Twamugina. Uko niko yaciye abivuga mu rurimi rw'ikinyamazuru. Umumenyeshamakuru yaramubajije ikibazo kijanye n'umutekano afise mu Bujumbura inyuma yaho ma 23 bavuye muri Uvira, bamubaza uko yari abitegekanya canke ko yavyifatamwo. Kuba Ndayishimiye yabajijwe Uvira agaca yishura Red Tabara ngo ni ubutumwa ko azi neza ko yuko naho abarundi bihoreye badahorereranye. Ni ubutumwa budasanzwe ku mbonerakure zirirwa zirashongora zibiba urwanko mu gihe shebuja wazo we atekewe n'ubwoba. Tubibutse ko u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma gufasha umuhari Red Tabara, nyamara Varisito Ndayishimiye we akaba avuga ko umuhari Red Tabara uzogira utere Uburundi ufashwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Kuri ivyo rero umukuru w'igihugu yaciye arungika abasirikari benshi ku mupaka
cane cane urubibe ruhana n'u Rwanda mu buraruko bushira uburengero n'uburaruko nyene bw'igihugu cacu c'Uburundi, aho igisirikare ca FDNB bariko bararundwa ku mupaka. Ndayishimiye asigura ko igihe cose umuhari wa M23 urwanya leta ya Kongo uzoba ucumbitse ku rubibe rw'Uburundi atazigera aryama umukondorajosi. Kubwiwe abona ko u Rwanda ruzoba rushobora kumugabako ibitero vyoroshe. Umukuru w'igihugu ntiyashoboye gusigura mu kiganiro ico apfa n'u Rwanda, ariko amakuru ahasanzwe nuko amaze imyaka ata umwikomo kuri atanga umwikomo kuri General Godefroid Niyombare. Uyu mugenerale nyine Niyombare Godefroid yahungiye mu Rwanda inyuma y'uko agerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza, bakamwita ko ari ugutesha agaciro umugambi wa Nkurunziza wo guhamba ibwirizwa shingiro, aho Nkurunziza yaragiye kwitoza ubugira gatatu. Uyu mugenerale akamubwira ko bitazohava bikunda, naho bitakunze nyine kuva ico gihe akaba yarahunze Uburundi bwaje bwugara urubibe buhana n'u Rwanda gushika n'uyu munsi. Wumvirije imvugo y'abategetsi bo muri CNDD-FDD bavuga ko urubibe Uburundi buhana n'u Rwanda rudashobora kugururwa mu gihe General Godefroid Niyombare akibarizwa mu Rwanda. Ibintu vyahavuye bitangura kuba urusobe, aho umuhari w'inyeshamba za Red Tabara ugavye ibitero kandi ukongera ukavyigamba. Nta na rimwe abarwanyi ba Red Tabara bigeze batangaza ko ari abarwanyi ba General Godefroid Niyombare, kandi na Niyombare nyene nta na rimwe arigera yiyitirira ibitero canke umuhari wa Red Tabara. Abantu ntibigeze batahura ukungene Ndayishimiye afatanya Niyombare na Red Tabara, mu gihe uwo muhari wavutse mu myaka y'imbere y'uko Niyombare agerageza gutembagaza ubutegetsi igapfuba, akabona guhungira mu Rwanda. Bitaye ko Niyombare amaze imyaka 9 atavugira mu binyamakuru, atandika ku mbuga, eka atanumuhari yiyitirira canke umwiyitirira. Ikiganiro ca nyuma Niyombare yagikoranye n'umumenyeshamakuru wa Jeune Afrique muri 2017 nivyadukundira tuzobasangiza ivyashikirijwe na Niyombare muri Jeune Afrique ubwo yakoraga ico kiganiro. Ndayishimiye arazi neza ko Niyombare, General Godefroid Niyombare atahahuriye na Red Tabara, ariko ikinyoma acishimikiza kugira ngo asamaza Abarundi. Ko bizwi ko abarwanyi ba Red Tabara bari muri Kongo, niki yaciye aja kugara urubibe rw'Uburundi, Uburundi buhana n'igihugu abarwanyi batarimwo. Mu mpera za 2023 abarwanyi ba Red Tabara barakoze ibitero mu Gatumba batako baravyemanga ko ari ko ntiyigeze ayugara umupaka wa Gatumba. Mu mvugo Ndayishimiye yumvikana nk'uwufise ubwoba ku bucuti alliance bwoba buhuza umuharima 23 na Red Tabara, ku buryo bashobora gufashanya kumugabako ibitero. Kuri runo rubuga canke kuri ino mboneshakure yacu, nta makuru dufise neza ku bucuti bwoba buri hagati ya Red Tabara na M23, ariko co tuzi nuko hari amakuru yigeze gusohoka Red Tabara ivuga ko idakorana na M23 kandi nayo yarabihakanye.
ariko Ndayishimiye we abandanya kuvuga ko bakorana, biboneka ko ari ubwoba. Mu mvugo ya Ndayishimiye yumvikana nk'ufise nyene ubwoba kubwo bushuti bwoba buri hagati y'abo bagabo Red Tabara, ku buryo bashobora gufashanya bakaba bamutera ico bikoze. Birashoboka ko Ndayishimiye ata makuru afise, ahubwo yakanzwe n'intambwe za M23 yateye mu kwigarurira ibisagara vya Goma, Bukavu na Uvira mu mwanya mutoya nk'uwo guhumvya. Ndayishimiye yoba yafatiye kuba Red Tabara iri mu ntara ya Kivu isanzwe isa n'iyigenzurwa na M23, akabona ko bashobora kubaha inzira bagaca bajabuka baza kumugabako ibitero, atangura gukeka ko bashobora kunga ubucuti. Igishobora kuba gica ivutu Ndayishimiye nuko ngene ingabo z'u Burundi zatsinzwe uruhenu, bimwe bikomeye cane vy'akambaro, bimwe vy'akambaro kibara nyene, zikakwa ibirindiro vyazo zigata zikomoka zikagaruka ngaha mu Burundi, zigatemaguza izindi zigahera mu mashamba bakabugwa irengero. Ndayishimiye arashobora kuba ahinda agashitsi ko bishitse M23 igafashanya na Red Tabara kugaba ibitero ku Burundi, atohava amarembe. Abona ko vyoba vyamurangiranye canke vyamuheranye. Ndayishimiye rero arazi ko umwansi yazibiriye ku mupaka Uburundi buhana n'u Rwanda ashobora kwinjirira mu Gatumba, ariko naho yiteze utunyoni nawe yarabaye umuroberi, arabizi inyeshamba ntizibigwa. Ndazi ko na Buyoya yaguma yibaza ko yazibiye, ariko abasended FDD barinjiriye atacamira. Ndayishimiye sinumva canke ntibumva aho akura ico cizere cinshi ko wewe azi kuzibira gusumba abandi. Yaba Buyoya, Mobutu, Habyarimana canke Amini nabo barazibiye, ariko umurwanyi abuburukiramwo ntibamenya naho umurwanyi yaciye yinjirana. Rero nk'uko Varisito Ndayishimiye biboneka ko ariko ariteza utunyoni, afise ubwoba bukomakomeye cane. Arabona ko mu gihe ariko aritoza, mu gihe hari amatora ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaba biboneka ko ariko arakumira abaja mu matora, abanyagihugu bose bashobora kumuvako bagashobora gushavura, n'abakwinjiza izo nyeshamba bakaba bazugururira nk'uko biriko biragenda bivugwa. Nk'uko Ndayishimiye arajwe itiro n'uko u Rwanda rushobora kumutera yagiye hanze, mu gihe mu Rwanda naho ibihuha ari vyinshi ku mbuga nkoranyambaga, kuko Uburundi buriko butegura gutera u Rwanda. Ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye navyo izo nkuru biragenda bizivuga ko Uburundi buri mu mugambi bufashanya na Kongo na Tanzania, ndetse kandi hakavugwa n'igihugu ca South Africa, umuterankunga wabo wese mukuru akaba igihugu c'Ububirigi, ngo ko boba bagiye gutera u Rwanda. Ndayishimiye kandi yarumvikanye ari Kinshasa avuga ko ahamagarira urwaruka kuza gufashanya, akabaha ivyankenerwa vyose kugira ngo baje kubohora u Rwanda, urwaruka rwo mu Rwanda. Bivuze ko agomba kuja gutembagaza ubutegetsi bwo mu Rwanda akabukurako, agashirako ubundi butegetsi, ngo urwaruka rwo mu Rwanda ngo ruraboshe. Ivyo Ndayishimiye yarabivuze ari Kinshasa kwa Felix Antoine Tshisekedi. Ivyo vyose bikaba biteye ingorane zikomakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu ntibiza koroha. Ndayishimiye ubwoba ni bwose, mu gihe abandanya gucinyiza bamwe
bandanya kwirukana bamwe abigizayo kugira ngo batashobora kwitoza mu matora. Bamwe bati ibyo Ndayishimiye ari gukora birashobora kumuta kuw'amazi. Amatora atarimwo agatorwasa, abanyagihugu ntazi ukungene bashobora kuzoyakira n'ukungene bashobora kubifata mu gihe ariko arakumira agatorwasa nawe ariko aridoga ko yakumiriwe, atariko arahabwa umwanya ngo agaragaze canke yerekane ivyo ashoboye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke se urafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye. Imana ibandanye kubazigama, mugiraho muba mwubahwe.